Bonjour, bon après-midi, bonsoir, murameze neza, je ndameze neza. Kuri mikro ni Naso Lighton, kuri mikro za Naso Star TV. So, turi muri ca kiganiro canyu Help Group episode 10. Okay? Episode rero y'ubuheruka twaravuze ngo ivyiyumviro bibi n'ingene dushobora kubitsinda. Ni yari episode 9 ku bantu bashasha rero kuri muri kino kiganiro ndetse no kuri YouTube channel yacu ya Naso Star TV. Amashobora gusubira inyuma mu kumviriza ibiganiro byose twagiye dushirako murumva ko ari mu rukurikirane rw'ibiganiro bw'iki kiganiro cha Help Group. So rero nimba waba uri interesse urashobora kumviriza kino kiganiro kirimo inyigisho nyinshi kandi muzokumviramo byinshi muzokwigamo byinshi ndetse muhakura ubumenyi bwinshi bwo mu buzima busanzwe. So episode y'icenda rero y'icumi rero iravuga ngo amafaranga n'ivyisi bihindura umuntu umucakara canke abantu abacakara, sivyo? Ndizera neza kuri kuravyumva kandi biratahuritse. Nuko ico usabwa gusa no gukora subscribe, partage, commenter, like kugira ngo ibintu bibandane. So rero ikintu cyambere mbere ko tubandanye twamatuhera ku tubazo canke kusanganyamatsiko niko twabivuga akantu ko kumanza kwiyumvirako. Okay? So akantu kacu dutangura turavuga ngo uyu munsi urafise amafaranga kandi abantu benshi baragushima barashima kaba batijya umuntu n'umukire n'umuboss n'umustar cyane ni afise amafaranga ariko mu mutima wawe ntabwo wishimye kuko donc wararose amafaranga waragize yene okay warujuje ariko mu mutima wawe hari ikintu kimubuze, urabuze amahoro, urabuze umutekano kwa muri wewe. Ese ni wagira ikibazo ni bande bazogutahura mu gihe bose babona ko ufise byose? Ni bande? Cyane ikibazo gikomeye kandi nibaze yuko babandanya tumbiza siri bupera natumbiza ibiganiro bya Help Group barahomba gose, barahomba cyane. Cyo kibazo barije n'icyo cyane kuko hari gihe abantu benshi bavuga ngo nararonse amafaranga, yeah, uwo ni wa muntu yarondera amafaranga yibaze ko amafaranga ari cyose azoshagira amahoro, kuzamba ngo nararonse amafaranga ariko usinarinzi yuko nzobura amahoro mu mutima, sivyo? Voilà. Waretse mu mafaranga mugabo uyu munsi abantu benshi muri bo barakeneye umutekano, urukundo n'urukundo, si cash gusa zikeneye mu buzima. Kuko ayo mafaranga uyafise utagira umutekano n'amahoro byose gusa. So rero ni muri kino kiganiro cacu rero tugiye kuganira amafaranga n'ibintu vyese bishobora kugira umucakara wavyo. So rero hari abantu muri nosi biruka inyuma y'amafaranga. Akiruka cyane, akiruka kaba hambo akagerageza. Ariko ntitubabwiye ngo ntibiruke inyuma y'Imana. Kameme twiruke inyuma y'Imana. Turi cyambere twiruke inyuma y'Imana hanyuma n'amafaranga. Sivyo? So rero abantu aheza kwiruka inyuma y'amafaranga, imodoka, inzu nziza kayironka ndetse n'ibindi byiza kabironka. Hagera igihe yimvira akicara ahantu akipoza ikibazo akavuga ngo ese ibi nivyo byari bikenewe byonyene? Urumva wakana donc afise amafaranga, inzu nziza, imodoka kandi placement abantu baramwemera muganga akagera igihe uvuga ati ko ntafise amahoro. None ibi byonyene ibi nyene nivyo byari bikenewe mu buzima. Iyo rero niyo ngorane kandi abantu ndikurikirana amatumva, sivyo? Murumva ko biragoye kuvuga ngo urafise ikibazo imbere ya wa muntu abona ko ufise byose. Barazi kuri umuntu umusare ufise amafaranga, umusare n'umuntu abazi, sivyo? Kandi kubuzwi ibisiguro ufise amafaranga. Barazi ko umuntu success person ni gute rero uvuga imbere yabo ngo
ntibigenda neza, ntibo gutahura, ntibo tahura ico ubuze mu mutima wawe, ntibikunda ego nta numwe yoshobora kugira ane kumva ico ubuze imbere muri wewe. Biba bikomeye cyane, biba bikomeye ariko nyine tutigeze kubibamo uko nyine like so nta kundi kimwe gusa reka ndabatere agastori kamwe kugira ngo tubandanye n'ikiganiro cacu ntibabwire. Bon hari abantu badukurikirana ahangaha kuri Naso Star TV batwandikira inbox bakatubwira utuntu tumwe tumwe. So hari umuntu yigeze kumbwira ati Naso ndakurikirana ibiganiro vyanyu, ndumwe mu bantu bakurikirana ibiganiro vyanyu kandi birandyohera, bon biranyigisha. Rero no yandikira ambwira ati Naso ndi umuntu w'umugabo ndubatse, okay, mfise amafaranga, ndafise imodoka, ndafise inzu nziza, ndetse ndafise n'akazi keza mbere ka leta. Avyumva aho kandi ndafise vyose, ariko ndabura umuntu ampobera mu gihe mvunitse, mu gihe donc mu gihe arafise akagorane, afise ikibazo arabura wabona kuti mpore pore mbe vyagenze gute. Durumva ico kintu kiba gikomeye cyane, ayo majambo nayo bakenewe cyane, bibabaza sana. Nuko rero iyo wabuze umutekano, iyo wabuze umutekano umutima, amafaranga yaguhumuriza, amafaranga naguhumuriza. Urumva ko abantu baguma bakenewe, ngirashe mvuga ari abantu baramwe amafaranga ashaka abantu bose bigize hariya, bamwe bahora arabagenzi, abantu bose yabona kumenya, bamwe bajyana akajumbu kadatonoye. Kandi ni bibi cyane gufata ko uyu munsi warose amafaranga, urumva uyu munsi Imana yaguhezagiye warirutse uraronka amafaranga, mugabo wa mugenzi wawe muhara musangiye akabisi n'agahiye bacuguma kumushira ku ruhande guys. Ivyo sivyo ni kibazo, no kuvuga ufise cash ariko buri joro ubura amahoro kujyana, none wumva solution ni kandi mbere ukacusanga impamvu ubura amahoro niwe ugira hante wavyiteye, ugasanga nayo amafaranga ufise sinzi yapa oya bombo yashaka n'ibihezagiro to mugabo gusa umutima warahindutse, ugasanga yarahindutse. Pero ziko hari umuntu afise ahageze haronka babagenzi biyo bari poshe arabigiza, bamwe bahora bamuha akimbati ku ruhande. Icyo nababwira burya amafaranga ni ingirakamaro mu buzima bwacu, sivyo? Ariko rero sio yubaka ubuzima, sivyo? Turakeneye ba bantu bacu ofete, siyo yonyene yubaka ubuzima, ni lende factere zubaka ubuzima, ariko se amafaranga yonyene. Turakeneye ba bantu bacu, bamwe badutahura, bamwe baduhanura, okay? Turakeneye urukundo, turakeneye amajambo meza, sivyo? Kandi ivyo byose tukabifashanya. Ntitugomba kwigunga ngo jewe kubera ngo narose amafaranga, no ngikunda. Turakeneye abantu bamwe baduta, babandi iyo tugize ikibazo canke babandi batubona cigiye kunyerera batugira ante, baduhumuriza, babandi batuhanura ati kora kunukunuku, babandi tugira ibibazo bakadutahura, bakatuhanura ati ibino bibazo uri kuracamo bigenda uko bizogenda neza. Nuko nukuvuga yuko tubabwira yuko waba ufise amafaranga, sivyo, menshi canke atanayo ufise, ariko umenye yuko ukeneye uwo mugirante muvugana, muvugana wa muntu ashobora kukuremesha iyo ugize ikibazo. Ntaco bitwaye duhamagara umusanzu mu buzima bwa misi yose ugirante gufashanya, kandi niko bimeze. Ntaco bitwaye fasha mugenzi wawe, apana kubona narabaye mu boss ucugirana umutari inyuma. Mbere watubwirante kumuzamura muri burya bukena ari mu kamusanga babaye mu star, sivyo? Wabaye umukinyi wa filme, uyu munsi wabaye mu star, urabaye mvugango wa filme, urakoze urahitinze, mugabo underground bari bagitangura baguhamagara ati man rero turakeneye agakorabo turadufasha canke tubwira ukuntu aho waciye byagenze gute ugiye mu toboroshika ahantu. Uyu munsi ko ufite amafaranga menshi, umugwiza tungo udandaza, nanje nashaka gutanga kudandaza, byagenze gute kugira ushika kuri iyo ntambwe? Mubwire yumvire nawe yitaratarize. Nuko rimeze rero, no kuvuga iki
mugore gufashanya na shitwaye niyo mpamvu help group nisho gituma yagize nte yabaye. So ese ikibazo ndakibaza umukunzi wa Naso Star TV, ese warigeze kugira amafaranga menshi, warigeze kugira byinshi, ariko mu mutima wawe ukabura wa muntu akumva agutahura, ukagira ibibazo mu bwo ukabura abantu bakumva gutahura, twandikire muri commentaire cyangwa inbox duhizo zo témoignage kugira ngo ufashe abandi benshi mu guhinduka, sivyo? So nuko meze no tubarambira no kuvuga ipikwirikira ariyo episode 11 tuzababwira ikintu gikomeye cyane. Nuko rero ivyo wigize no kuvuga ntibikubwira isho ubizene ishuri rekura kahise karekorera kugira ntushirikwe n'ibiganiro bica kuri Naso Star TV byo muri help group. Ntiwibagire gukora rero subscribe nkuko twama tubibabwira, mukora like kuri video na partage mu nshuti abagenzi. So rero turabakunda kandi tubashimira cyane bimwe bivuye ku mutima, sivyo? Mubandanye mukora subscribe, partage, commentaire kuri Naso Star TV mu kiganiro cacu help group. Naho ibindi biganiro tutaratanga kubidemara, ariko ne kubera ko hari ibikoresho bimwe tutararonka, ariko vuba cyane n'ibindi biganiro tuzobidemara. Si help group gusa, hariho kwizera niki, school quiz, hariho filme na comedy, filme zozo zirahari turiko turazitegura vuba cyane turabahereza. Hariho na ibintu by'ama documentaire tuzoza turabakorera, ni ibintu byinshi, ama interview tuzoza tubaganira n'abantu bafite impano zitandukanye. So rero mukore subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa Naso Star TV, ndetse muri kino kiganiro cacu ca help group, aho ubuzima buvugwa kandi abantu bakagirane bakumva bagahinduka. Okay? Turabigisha mukavyumva ndetse mugahinduka. Rero tukunda kandi barataha. Turakunda cyane, mugira aho muba mwubahwe.